Turabaramukije mwebwe mwese abakunzi ba radio televiziyo buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Uyu nuwundi mwanya wo gukurikirana ikiganiro bahe ikibanza. Tugiye kurabira hamwe na cane ikibanza abahungutse bahabwa. Mwarumvise uheruka ko twabashikirije na cane uko bamwe bamaze guhunguka abasubijwe mu buzi, ariko iruhande yo gusubizwa mu buzi ubu naho tugiye kurabira hamwe uko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'abandi bafatanya bikorwa babafasha kugira bakomeze kwiteza imbere muri ibi canke biriya babicishije mu makoperative abo baba barahungutse baba barimo. Muri kino kiganiro rero turi kumwe na bamwe mu bahungutse mugabo kandi bakaba bari mu makoperative atandukanye. Reka dutangure tubaramutsa banatwidondora. Reka duhere hariya anyi ibubafu bwanje. Turabaramukije. Turabaramukije cyane. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Tade. Nkaba ndi Umurundi yari yarahungiye mu Buganda aho bitina Kivare. Nkaba nagirirwa amahirwe nkaba naratahutse nkaba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndi muri coopérative de la Patrie Burundi pour le développement économique, nkaba ndi vice president. Kurundi ruhande muri kumwe na Uwizemana Jivan anyene yacahungutse ava mu gihugu cy'u Buganda mu nkambi ya Nakivali. Nanje nkabandi nkurikiye muri coopérative de la Patrie Burundi pour le développement économique, haba ari naje ndayirongoye. Sabonye turi kumwe makino higaniro, turi kumwe kandi numwe yitwa Alajabu Matileza, naho kandi akabasanzwe arongoye abahungutse muri Butanyerera. Tukuramutse namwe kumbure munatubwira namwebwe coopérative muba murimo. Je ndi muri coopérative yitwa Girishaka Gasura, nkabari jewe sanzwe ndumukuru w'urwego shingwantwaro rw'iyo coopérative ihurikiyemwo abahungutse n'abasangwa. Iruhande y'ivyo kandi tukaba turi kumwe na Bagayimpunzi Jile. Namwebwe turabaramukije tunabaha n'ikaze mwa kino kiganiro. Murakoze cyane mesha makuru. Kwa Bagayimpunzi Jile abasanzwe nkora mu rushananje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ni mu buyobozi bukuru bujejwe kwakira abarundi bahunguka no kubasubiza mu vyabo, aho nsanzwe kandi serukira ubwo buyobozi bukuru mu ntara ya Butanyerera. Kaze rero mwa kino kiganiro bahe ikibanza. Murumva ko tugiye kurabira hamwe na cane ibijanye n'ukuntu abahungutse bariko barashigikirwa mu iterambere biciye mu makoperative abasanzwe baherereyemo. Reka duhereye aho twahereye nyene hariya mu bubafu bwanje ni kwa Ndayishimiye Tade. Ndayishimiye Tade, muri koperative muherereyemo mwebwe mwitunganije gute? Mwoba mwafashijwe gute muri rusange? Yego murakoze cyane kutubaza. Twebwe muri coopérative yacu bisanzwe tumaze kugera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, twariravye cadusanga umenga ntidukwiye kuguma twenyene, atakintu dufise kiriko kiradusahiriza mu buzima cyo dushikana ku buzima bwiza, ko gukorera hamwe twasanze umenga vyosumba gukorera uri umwe wigenga. Naco gituma twagiye hamwe turaraba ca turashinga coopérative kitwa Coopérative de la Patrie au Burundi pour le développement économique. Gahurikiyemwo abahungutse n'abasangwa. Twariyunze turatanga imitahe imwe buke nyene nk'abahunguke, turafatikanya n'abasangwa. Turagera ku buryo turatangura turakodesha imirima, turorora ingurube, turarima n'imiceri. Gushika novuga ko nk'ubu dushima turageze ku ngurube zitatu zikuze, aho mbere duheruka kugira amahirwe imwe yaratuvyariye 8. Turafise n'hegitare 2 z'umuceri, turafise n'impene 2. Tukaba dufise n'amafaranga asirikira muri twebwe hagati yacu nk'abanwanyi angana 10 miliyo, turaguranana tukaza twungura akanyungu gake gake. Ico rero ndashima cyane umva ko tugeze ko ntamwe nziza. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Twebwe ubwa mbere tugitangura kwiyegeranya tutanga udufaranga, ivyo twakora ntango vyari bifise. Ariko aho bushikiranganje bw'intwaro hagati dufatiye mu mugongo, baraducije udufaranga two kudufata mu mugongo nyene. Nukuri twaciye twizamura mu bijanye n'ubutunzi, turatangura turorora ibitungwa. Ubwa mbere twari mu muceri wonyene, turorora biragenda neza, tuca turaronka niyo mitahe iguma hagati yacu.
ubu bimeze neza ahubwo twebwe muri koperative yacu tuguma turakirita abandi turashaka abandi. Numvise ko koperative yanyu ikora ibijanye n'uburimyi n'ubworozi nimba atari banga mwaronkejwe imfashanyo ingana gute n'ubushikiranganje canke se mwahawe umutahe ungana gute? Twebwe ubushikiranganje bwadufashije mu mugongo bwaduha amafaranga angana n'imiliyoni 5,500. Natwe kubera twari dusanzwe twibereye mu buzima bugoye twashaka kwiteza imbere ntabwo twayanjanjwe ko twagerageje kuyadandaza arico gituma bumva tugeze ku musaruro mwiza. Yego. Nuko rero tugaruke kuri Uwizeyimana Jiva nawe kandi turazi yuko usanzwe uri mu bahungutse kandi turazi yuko nawe usanzwe uri muri koperative mbega muri koperative murimwo mbega meho muriko murakora gute namwebwe mwafashijwe nk'abandi nkuko twumvise mugenza wawe aheje kuvyigana? Neza cyane murakoze menyesha makuru kuvuga twe tumaze gushika mu Burundi habwe ko leta maze twakira neza twaraje twaraba dusanga abantu bahurukiye mu makoperative zasangwe turabona kweri kabisa abantu ko biyungunganya neza kandi bageze ku ntambwe ishimishije. No natwe twaca tugira icyumviro cyo ko twoshinga koperative. Iyo koperative ni koperative de la patrie Burundi pro développement économique. Akari najewe sanu ndayiyoboye. Tumaze kuja hamwe rero twatangwe dukora ibintu byo kugurana gake. Nyuma yaho leta yanduruka iradufata mugongo iraduha amahera yo kwifasha kugira natwe dushobore gutera imbere. Yego. Mwebwe nk'abarongoye muri Butanyerera ugerageje kuraba amakoperative y'abahungutse mubona ari karakora gute, mubona abahungutse bariko baragana twavuga kwiheshusho y'iterambere hano mu Burundi? Murakoze cyane mumenyesha makuru kuri ibi biganiro mwateguye ni ciza cyane. Jewe nkuko mwabivuze mbega amakoperative ubwa mbere hari ahantu iciyumviro cyo gushinga amakoperative cyavuye. Ubwa mbere ni ku mugambi w'igihugu. Twebwe tumaze gushika mu gihugu c'amavukiro baraduhimirije gushikira mu makoperative. Hari amakoperative yasangwe. Ariko tumaze gushika mu mihana mu kibano dusanga mu makoperative yasangwe kugira ngo uhungutse yinjiremwo bageze ku ntambwe ishimishije. Niho rero twaca twigira inama kugira ngo dushobore gutanguza udushira hamwe duto amutwe dushira hamwe duto tuzotebe tuvemo amakoperative ameze neza. Ivyo rero mugabo ntitwabikoze ari abahungutse gusa kuko iyo ukoze ikintu witwa kuri umuce umwe nk'uwahungutse gusa hariho ibyo udashobora gushikako kuko abasangwa nabo bakenewe kwerekana ngo aha hantu iki kintu tugikoze kiratera imbere kandi baba bafise bo babona akarere uko kameze. Bityo rero nibibazo kuko koperative canke ishira hamwe ribaho kugira ngo ritange inyishu mu kibano nabo kandi ubwabo bashobore kwiteza imbere ariko babanjije gutorera inyishu ikibano gifise. Rero twabifashijwe n'abasangwa twasanzeho. Ntimwigeze mukumirwa nabo muje musanga hano mu Burundi? Ubwa mbere benshi abahungutse bamera nk'abikumira gatoya ariko kubera ya leta mvye leta nkozi bitewe n'ukuntu baza baratwegera baduhimiriza kandi bakanigisha n'abajejwe intwaro ndetse n'ikibano muri rusange byaratworoheye ubwa mbere bamwe bahungutse kugira ngo bashobore gukorana raboni ishira hamwe canke koperative igirwa n'abanywanyi bamera nk'abatangura kwikumira bakavuga ati batubonye turi hamwe barahava batwiyumvira ko ibindi bintu kubera bwabwoba ariko mu nyuba bwaratevye burahera kuko twaje hamwe nabo tukabubahura tukabereka akamaro kabo hama ico gukumirwa ntikigeze kibaho. Hama ikindi cyaciye kitunezereza cyane nka jewe nka koperative twatanguje twari kumwe n'abasangwa ariko nisanze ari jewe batoye
kugira ngo mbe umukuru w'urwego ntwaro kandi hariho abasangwa bari bahari kandi bigaragara ko uwo mengo baraciye ubwenge bategerezwa gushira imbere ariko ni jewe baciye bashira imbere mu baba barahungutse ntabo baba barasigaye inyuma nkawe nk'ubatwara muri Butanyerera ushobora kubona ati aba bari mu makoperative aba barahungutse mugabo nta koperative barimwo iyo mice ntayo yo bihari baba barahungutse mugabo ubona ko badahurumbira ayo makoperative biberengaho bariho batashoboye kuja mu makoperative kubera kwa kwitinya kwabo canke gutinya gukorera hamwe n'abandi hariho abantu esprit d'équipe mengo kuri bo ibagora rero jewe ico no bahanura ubu ugushika ino saha leta canke n'abafasha canke n'abashigikira sinovuga gufasha kuko ubuze umuntu muramufashije usanga ivyo umufashije ntibigira aho bigeza mugabo yimushigikiye hariho intango yatanguye usanga vyagenze neza abatarashobora kuja hamwe nsaba yuko abatarashobora kuja hamwe mu makoperative canke mu mashira hamwe ko nabo boja hamwe kuko bizobafasha ubwa mbere kuronka ababashigikira byoroshe icya kabiri niyo habonetse abashobora gufasha mu bijanye n'ivyinyigisho inyigisho zijanye n'ivyiterambere bica byoroha kuko baba bari hamwe mugabo uri ukwa wenyene uza kwisanga hariho n'amakuru udashobora kumenya canke ingorane uhuye n'ingorane ugasanga ntushoboye kuronka abakuba hafi ariko yo muri hamwe byose mu bitorera inyishu hamwe ari kibazo kibaye uraronkera inyishu kandi no kwiteza imbere urumva uba wisanzuye mu bandi murakoze cyane muracabananya gukurikirana ikiganiro bahe ikibanza mwumvise ko turi kumwe kandi n'umutumire yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ni Jules Bagayimpunzi. Jules Bagayimpunzi ubuheruka mwaratubwiye ko mushikiranganje mubafasha byinshi abahungutse mu kubakira mu kubaha ubuzi ubu naho tugeze na cyane cyane aho mubafasha na cyane cyane mu kubafashiriza mu makoperative baba barimo ni kihe kintu mwisunga kugira mubafashe muri no migambi y'iterambere mbega ino migambi muyumvira mufatiye kuki murazi yuko igihugu cy'u Burundi cyasize imbere amakoperative ikorera hamwe ivyo rero tubihimiriza tukibakira ko bateze kuko bashitse mu mitumbi wabo baca bagira amakoperative hamwe n'abasanze mu kibano ivyo bira bifise intumbero yihe ubwa mbere bafise intumbero kunwana hagati y'abasangwa n'abahungutse kuko bagize koperative imwe baca banwana ica kabiri nuko ni kugira ngo hariho benshi abahungutse babaragira ingwane mu bihugu barimwo ni kugira ngo agumane n'abandi kugira ngo bwa buzima bubi yabayemwo vyangwane yacamo mu buhungiro ari wenyene azigumana mu mutwe mugabo agiyemwe n'abandi zangwane ziramuvamo ikindi naco igihugu cyashize umugambi imbere amakoperative mazi ko umutumba wose wa Rusasoma ofisi koperative sangwe bashitse byaje bibagora kugira amaje muri koperative sangwe ko basaba guterera basanga abandi bageze kure kuyinjiramwo ugasanga igarama yo kwinjiramo ni ndende niho kuge gushanja bakaba ati none abo bantu no tuzobaheba cyangwa ati reka tubahimirize bagira amakoperative nabo baje hamwe n'abasangwa tugize uko tuvuga ati reko leta yashigikiye n'amakoperative sangwe nawe nyine bashigikirwe wicereye mushikiranganje bino hagati mu gihugu tamenya rusange n'umutekano leta ikirashiraho no kuvuga ko ubu amafaranga ku mwaka w'amafaranga leta yameshigikira amakoperative 18 mu gihugu cy'u Burundi ayo makoperative akanonswa imiliyoni 5 izo miliyoni 5 kugira ngo leta nayo ibereke ko atakurera amaboko iki yaciborohereza izo miliyoni 5 bazozira mu myaka 4 bazosubiza mu myaka 4 kandi nta nyungu uko bazirose nimba ari 5 bazosubiza uko nyene mu myaka 4 bamaze kwiteza imbere rero birafasha kugira ngo baha abantu yiyumve biteza imbere ahano kongera koko aba bahungutse hari abantu benshi bafise novuga ubuhinga budasanzwe bakwe mu buhungiro tuba dukeneye ko baje hamwe n'abandi babyigisha abandi kuko ari nk'abari mu bihugu vya Kenya mu vya Uganda usanga bari abahinga mu gukora utuntu na turiya nk'utu bafise abahinga baze kujisha inkoko za kijambere baze gukora ibirato rero baca bashizamwe n'amakoperative y'abarundi ni kuvuga ko bwa bumenyi bigira hariya bacabugaza kubwishira mu ngaha mu gihugu cy'u Burundi cacu rero urumva ko
inyuma yo kubafasha n'ibindi ni ukubinjiza mu iterambere kandi kugira ngo ntibaze gukama bateza amashi na cyane cyane kuko aba bahora mu buhungiro umuntu yamaze imyaka indwi yamate aronka imfashanyo ku kwezi ku munsi ateza amashi tumwigisha rero kugira ngo avavane ivyo gutega amashi ahubwo aronke ivyo wenyine abiri yakuye muga kubera ko ataburyo yarafise leta kacimufashisha ubwo buryo bwibanze kugira ngo ashobore kwifasha uti rero twisungiye iki kugira ngo turondere abo duha iyo mfashanyo novuga ngo ubwo bufasha ni ubufasha kugira ngo ntidufasha umuntu agitangura n'umuntu afise no kuvuga no kumuramira aho yarageze no kuvuga yaratanguye yaragize iciyumviro arashinga koperative arafise ibikorwa ari karakora mugabo uburyo afise nibuke yashaka gushika kure natwe tumufasha kugira tumongereze uburyo kugira ashobore gushika ahandi kure yipfuza gushika nico turabirako kandi twaba yuko iyo shiramusha koperative ari rinwanisha ririmwo abasangwa n'abahungutse kandi tugashima kuko heshi bariko vyitwaramo neza turafise n'amakoperative bageze kwimbura amatona arenga 30 y'umuceri twizeye ko ari ikintu gifasha ko n'abandi hari bariko baraza turabona ko gifise ingaruka nziza mu bijanye no kwakira abandi bene bacu bahunguka. Tugarutse kwa Ndayishimiye Etade twumvise ko umugeze ku ntambwe ishimishije muri koperative musanzwe murimo ariko kandi ntihabuze abakiri mu buhungiro bashobora kuba bafise impungenge ati mbega twe tugeze mu Burundi twoca tubaho gute byogenda gute kandi mwumva ko mwebwe mwamaze kuba mushika mu gihugu cy'u Burundi muri ku murindi mwiza kandi muriko murashaka twavuga akwiterambere rishimishije nize mpanuro mwebwe mwotanga nakaye kajambo mwobwira abariko baradukurikirana kuko ndazi ko insamirizi yacu iragera kure bashobora kuba ariko baradukurikirana mubabwira iki? Yego murakoze cyane umenyeje makuru nko kuri bene wacu canke bashiki bacu babasigaye mu mahanga biyumvira byinshi ku gihugu cyacu cy'u Burundi yuko bageze no bashaka bahura n'intambamye mu buryo butandukanye natwe tukire niko twavyiyumvira mu by'ukuri natwe tuza twarabona yuko umenga ntibizotworohera ariko tuhageze ubu intambwe tugeze kurumva niyo gushingira intaho umuntu ari karabibona ubu tari karabibona yo hava yumva nyene ko umenga sinzi ngene yo vyumva jewe n'ukuri benshi baranze nko mu mahanga hamwe irijwi canke sinzi radio ishikayo benshi baranze narabayeyo n'umuyobozi n'abatwaye bamwe baranze ngene vyari bimeze n'ukuri uwo bari karumvira ijwi yohaguruka kaza tukubaka Burundi ibintu bimeze neza cyane kuko hariho benshi dukunze kwa tuganira ku WhatsApp bakabaza tukabwira ati n'ukuri ni murabe ngene mwoza bakavuga ati yamara turafise amakuru yuko mubayeho nyene neza ariko tuze gute ico ngacangaruka mu bushikiranganje tutuma banyakubahwa babandanye bacha hamwe bacha kugira natwe tugera ino bagende babegere babaganirize buryo leta twumvise ko ufise bwo kubakira nuko natwe yatwakiriye kumbura bavyumva bama duhamagara ku matelefone bazoza ego ariko je hiwanje nabagati kuraje muze twaka igihugu ibintu bimeze neza murakoze cyane kubatwara muri Butanyerera nawe sinzi ko afise akajambo ko gusozera kuko twumvise ko imigambi yo ni myiza kandi barayishima namwebwe nimba hari akajambo kanyuma ko gusozera kino kiganiro ari impanuro mutanga canke se kugira mubwire aba musanzwe murongoye muri Butanyerera kugira uwo mutahe bahawe bakomeze kubungabunga tugana ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane jewe nk'impanuro bwa mbere ariko nobanza gushima cyane ko iki kiganiro shimira na leta mvyeyi leta nkozi kuko niyo yatumurikiye hama kubahungutse bari mu makoperative nsaba yuko bogerageza bagakora imigambi imeze neza canke yizwe neza ku buryo ejo batazokora ivyo usanga byabahombesheje kiretse habaye izi ngaruka zihindagurika ry'ibihe n'ibindi hama bakirinda gusesagura canke bakirinda kumva ko igihe bafashijwe ari imfashanyo ahubwo ari ugushigikirwa kugira ngo bashike kuri za ndoto zabo. Ikindi nuko noba bwira nabajya basanzwe bari mu mashira hamwe mato yo kuziganya no kuguranana ko botegura imigambi ku buryo nabo bagera ku ntambwe yo kugira ngo bashobore kuba koperative hama n'abandi bose bashobora kuba baritinye mu gukora imigambi ahubwo nibayitegure neza leta mvyeyi leta nkozi yarasizeho
uburyo bwinshi bwo kugira ngo bashobore gushigikirwa ngendeye nko kuri bije ni banke y'ugwaruka payeje n'umugambi w'igihugu iyo ukoze umugambi ukadepozayo umugambi wawe plan d'affaires nukuri nta gisabwa baraguha amafaranga nko kuri muri payeje hoho nta nyungu ushirako ku mafaranga baba baguhaye mu kiringo c'imyaka 3 yaba no mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu uko gushigikira nta nyungu isabwa ahubwo no gukora hamugatera imbere hama hariho n'ayandi mashira hamwe nka Jeresi Terre des Hommes bariko bakorera muri Kirundo yagutse na Busoni bari mu mugambi witwa Kaze Twiyunge ushigikiwe na Union Européenne bo bariko barafasha cyane muri ako karere ku buryo bariko barahabwa inyigisho zo kugira ngo bashobore no kugera ayo makoperative cyangwa utwo tu entreprise twabo baba bagerageje kugira dusozerere kwa Jile bagaye impunzi Jile twumvise ko imigambi ni myinshi mubafitiye ubuheruka twarumvise ko mubafasha kubasubiza amubuzi ko bahungutse ubona aho turumvise yuko murabafashana cyane cyane mu kubafashiriza mu makoperative mukabaha imitahe babasanzwe bari mu makoperative mbega iruhande y'ibyo duca dusozera ngira ngo nawe uraza kugira impanuro utanze kuba musanzwe mufasha kugira bakomeze kubungabunga ubwo buryo muba mwabahaye nta yindi migambi iruhande y'iyi mwoba mubategekaniriza ko imigambi ari myinshi yego murakoze cyane imigambi ni myinshi cyane n'inyuma yo kubafasha kugira bashire gushinga amakoperative turabafasha cyane no kubindi babakenera ibyankenerwa umuntu atahora mu gihugu akenera biciye mu bushikiranganje nibikorwa byinshi tuje kubafasha na cyane cyane nk'ubu urabona ko aba bashi bahunguka hariho abenshi baba barafise abana bavukiye mu buhungiro kubera ko turazi yuko mu gitabo cy'inyandiko ndangamuntu burya umwana yandikwa minsi 15 akivuka mugabo hariho abazara basore imyaka 15 17 atigeze yandikwa abo rero leta n'ubunyiri yabimvira ko biciye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buca bubafasha bukabandika ikivunga bakareka kuko batetse gucibwa amande mugabe gacibafasha ati n'ubundi mwebwe murabi igihugu amanditse bayahevye rimuce mu bandika ico naco n'ikintu gikomeye abo bugeni bazi ko mu Burundi nta muntu yikuye kubana n'undi bitanditswe bidaciye amategeko mugabo ko babibaniye uko datavuga ati n'ubundi mwebwe ingo kandi nta n'amato basaba tubandike kuri gusa urumva ko ni ikintu gikomeye cyane hariho n'ubundi mugambi rero novuga ati n'umugambi umushasha wakabijya ubu murundi wese ahungutse akwije imyaka 18 acatani karata yo kwivurizako agikarata yitwa mitiwere umundi wese ahungutse ubu afise kurera ku myaka 18 kuduga atani karata yo kwivurizako uko naco yarakibonye twarakibonye kuko nabo ni ngorane zo kwivuza bati kugira tubaramire tugenda tuzibahaye ava mu kigo cifata kirana tubakiriramwo ayifise novuga ko ubuhoho atiko tura nk'umuno muri Butanyerera twihaye intumbero yo kuja mu mazone yose ubu twarose novuga undi mugambi dushikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu hase n'ishiramwe mpuzamakungu World Vision hamwe ni banki Finibank aho tuko dutemiza abantu kugira ngo basabe ubu ingurane biteze imbere kandi iyo ngurane nawe nyene nubwo ari banki nta nyungu bazobasaba kuko ishamwe mpuzamakungu hase niryo rica ribishinga biri kumwe n'ubushikiranganje bakabishinga bakabaha iyo deni bakaza gukora mu myaka 3 bakazoca bagishura twe turahimiriza rero kugira ngo n'ubutari muri koperative kugatwe kiwe nimba avuga ati je nshaka kudandaza udutomate nshaka kudandaza intore agenda asaba 500 500 agenda asaba 300 twe turagera rero kucunguzunguruka amazone yose ubu no munsi hatuvugana bari muri zone za Bukuba na zone Vumbi kwigisha abene gihugu bose bahungutse n'abasanga kugira ngo bashobore kugira amahirwe yo gusaba amafaranga hasi yashize muri Finibank kugira ngo abantu bashobore kuyasaba biteze imbere abakiri mu buhungiro nabo nibaze kuko igihugu n'umuvyeyi igihugu rero ko bari umuvyeyi ntawe cirengagiza ku buryo gifise no kubafatanya biko gifise kizogerageza uburyo bwose tubashire hamwe bose bisange bumve ko bose ari bene Burundi nuko rero ikiganiro cacu ikibanza kikaba kigarukiye ngaha ariko reka mbanze ndabashimire
mwumvise yuko n'ikiganiro twakoranye na bamwe mu bahungutse kandi bakabashima ivyo leta iriko irabafasha. Twari kumwe n'uwitwa Mateleza Rajabu asanzwe batwara muri Butanyerera. Mwumvise kandi yuko twari kumwe na Ndayishimiye Tade, Uwizeyimana Jive, harimo kandi rero na Gilles Bagayimpunzi yari yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu buyobozi bukuru bujejwe kwakira abarundi bahunguka no kubasubiza mu vya. Mwakoze mwese twabanye mwa kino kiganiro bahe ikibanza, mwariko murashikirizwa na jewe Gwasa Jean Paul. Reka ndababwire nti mukomeze mugire ibihe vyiza, tuzosubira mu wundi mwanya w'ihiganiro nk'iki naho ubutaha.